nongera ndabaha ikaze mu makuru yo ku runo wa 2022 Myandagaro umwaka wa 2026. Mu ncamake yano makuru turabashikiriza makuru avugwa mu gisata c'indero aho intebe zirenga 1500 arizo zimaze gukorwa mu gihe hategekanijwe izirenga 5000 ngo abanyeshuri bazokwicare neza mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2026 ushira w'ibihumbi 2027 muri komine ya Rumonge. Muri komine ya Nyanza naho ngo abanyeshuri bagiye kwicara ari batatu mu gihe bahora bicara ari bane canke batanu ku ntebe, byose bakabikesha umugambi wa leta yuko atamunyeshure yobura intebe yicarako muri uyu mwaka w'ishure nyene ugiye gutangura. Amakuru aramvuye turayakurikirana mw'idonido ryano makuru. Inyuma yisha y'amazu y'idandarizo azwi nka Galerie Le Parisien hamwe na Galerie Ndayizamba ari mu gisagara ca Bujumbura, umukuru w'igihugu yararungitse ubutumwa bwo kuremesha abahuye n'iryo sanganya, aramenyesha ko amatohoza yimbitse yatanguye. Abatari bake bagasaba ko ingingo ruhasha zofatwa mu ntumbero yo gukingira amasoko n'ibindi bibanza rusangi no kurondera uburyo bukwiye vyotuma ibisata by'ubutabazi bihangana na bene ayo masanganya mu buryo bushemeye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Homa Ndikuriyo. Galerie Ndayizamba co kimwe na Le Parisien ni bimwe mu bibanza biri kwisonga mu rudandazwa mu mutima nyezina w'igisagara ca Bujumbura. Abiboneye uwo muriro ugitangura bavuga ko wadutse nk'isaha 11 n'igice zo mu gaturuturu, waturutse muri Galerie Ndayizamba ukaba utahatevye kudomeka Galerie Le Parisien, aho ni kwibarabara ryitiriwe ubuhinga Avenue de la Science rimanuka riva kwibarabara rya Patrice Lumumba rica imbere y'icicaro gikuru c'ibanki BCB. Iruhande y'amaduka yahiye ari nayo yari agize izo nyubakwa, iryo sanganya ryarahitanye n'ishami ry'ibanki CRDB ryakorera muri Galerie. Abari hafi bavuga ko hari abadandaza bake cane bashoboye kurya umutima menyo bararokora dukeya mu maduka yabo, ariko abajejwe umutekano bari basidukanye n'iyonka barabujije abatari bake kwita muri uwo mucanwa wari ufise uburakari bwibutsa umuriro wahitanye isoko nkuru ya Bujumbura haraheze imyaka 13, co kimwe n'abari kuyikika mukiza gusahura nk'uko bimaze kuboneka mu bindi vyago nk'ivyo. Mu bikorwa vy'ubutabazi harabonetse urunani rutari bwaboneke rw'ibisata bitandukanye bisanganywe ibizimyamuriro, harimwo igipolisi, igisirikare, ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Melchior Ndadaye, hamwe mbere n'igisata mpuzamakungu PAM, hamwe n'iyindi migwi ifise ubuhinga bwo gutabara nka Croix Rouge. Iyo migwi ntaco itakoze mu ntumbero yo guhosha uwo muriro ngo wonone bike bishoboka, naho biboneka ko ubushobozi bw'ibikoresho bitashoboye kuzimya inyubakwa uwo muriro witoteye, kubera cane ubwoko butandukanye bw'ibidandazwa harimwo n'ivyaka cane kuruta ibindi cane ivya plastike, hatibagiwe na bimwe mu bikoresho vyubakishijwe ayo mazu, hadasigaye inyuma ibura ry'inzira zo kuzimya umucanwa mu bice vy'inyubakwa bitegereye ibarabara. Bikaboneka ko hari hakenewe n'ibikoresho vyo kuzimiriza umucanwa hejuru y'izo nyubakwa. Naho vyagenze uko, abari hafi bemeza ariko ko urwo runani rudakora hari gushobora gufatwa n'izindi nyubakwa zitari nke, uhereye kuyikoreramwo igisata c'ubudandaji ca Regideso. Ivyo vyago vyarahagurukije abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru, uhereye ku cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Inyuma y'iryo sanganya umukuru w'igihugu yararungitse ubutumwa buciye ku mbuga huriro ziwe yifatanya n'abahombeye muri iryo sanganya, aho yabaremesheje agira ko amenyesha ko amatohoza yimbitse yatanguye kugira ngo hamenyekane icateye iryo sanganya. Ico cago cateye ayo mazu y'ubudandarizo mu gisagara ca Bujumbura akaba yiyongereye ku rutavanako rw'amasanganya y'umuriro aguma yibonekeza mu masoko hirya no hino mu gihugu. Amwe mu masanganya ya vuba akaba ari nk'isoko nkuru y'Ingozi, amasoko ya Kinama, Jabe na Buganda,
muri komine Bukinanyana y'intara ya Bujumbura. Mu mezi aheze harabaye kandi isanganya ry'umucanwa ryateye mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare Bujumbura, vyononye ibitari bike harimwo n'abantu bahasize ubuzima abandi barakomereka. Abashikiriza ivyiyumviro ku mihora no mu manama bitandukanye bagasaba ingingo ruhasha zo gukinga ayo masanganya asiga imiryango yifumbereje igahomvya igihugu ibitagenda hamwe n'uburyo bushemeye bwo guhangana nayo mu gihe ashitse. Mu ntara nka zose abajejwe intwaro bakaba bagiye barafata ingingo zo gusubiramwo ingene amasoko atunganijwe cane cane mu kubonesha inzira zocamwo ibizimyamuriro, gukuraho utuzu tw'idandarizo twubakishije imbaho, kwimura abadandaza ibidandazwa vyaka n'ingoga nk'amavuta. Ubuyobozi bwa BMBC TV bwaratunganije inyigisho ku bakozi bayo harimo abayiserukira mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Izo nyigisho zikaba zatunganijwe mu ntumbero yo gukuza ubushobozi bw'abamenyesha makuru n'abahinga mu byo gutororokanya no gutegura amakuru harimo gukoresha ibikoresho bishasha byo gufata amasanamu, gutegura no gusamiriza amakuru. Abakozi baronse izo nyigisho bakaba barashimye intambwe nshasha bateye mu bumenyi no mu buhinga bwo kwegeranya amakuru. Umwe muri bo ni Edi Mystique Mwizegwa akorera BMBC TV mu ntara ya Buhumuza. Ndanezerewe hari igihe nyene umuntu anezerwa kwinshi, hari umuntu anezerwa akarira, undi ananezerwa cyane agatwenga. Nari kurira mugabo nyene atemba aja mu nda sibobonye. Rero ndaryohewe cyane kubera icambere naronkejwe ubumenyi. Hari ibintu naronkerejwe ngaha ntari bwigere menya mu buzima bwanje bw'uyu mwuga. Rero ndabashimiye cyane kuko mwaragize akigoro ko kuvuga muti turafise umukozi hariya ibuhumuza, mugabo turabona ko hari kitagenda neza, reka dufashanye. Hanyuma muravuga muti ingo tubaho ubumenyi. Rero iki ni ikintu ciza cyane, nico kintu c'imwenzi cyambere navuga nti ndabashimiye kuba mwarashimwa BMBC TV yaraciyumviriyeko, kuko iyo uburongozi bubyimvira bwari kuvuga buti reka turabe abo ngaha tubaha inyigisho hanyuma tubarungike, mugabo bavuze bati reka turabe bariya nyene baze tubongerereze ubumenyi. Rero ico ni cyambere nshima cyane. Ikindi cya kabiri mwaravuze muti umengo ntivyoba byiza amakuru yose ntitwaronka neza naho bafise ubumenyi. Rero mwavuze muti reka duherekeze n'ibikoresho. Iki kintu ni ikintu gikuru cyane, ni ikintu cyambere, ni ikintu gikomeye. Hajya kenshi umuntu araronka ingene yokora mugabo n'uburyo abufise, mugabo ugasanga ibikoresho ntagira. Nukuri nagira mbira abantu b'umukuri, iki kintu ni ikintu cyambere mu nyumba vya mbere bibaho mu bintu bituma umukozi akora yisanzuye. Yego nivyo turavuga ngo mu agafaranga uburyo, mugabo nimba ari ikintu gituma umukozi akora yisanzuye ni kuba afise ibikoresho. Rero ndabashimiye kuri iki cyane gose. Cyampamagarira rero abantu bose bakurikira BMBC TV, abari hanze y'igihugu, ariko kandi cyane kandi n'indongozi cyane zo muri Buhumuza. Nagira ndabahamagarire mwese twitege muri no minsi. Turafise ibikoresho bikwiye twabironse bitandukanye, nibaza ko mubibona hano ibikoresho bitandukanye bizoduha ubushobozi bwo gushikana kure intara ya Buhumuza ibiyigize, haba bijanye n'ubutunzi, imico n'akaranga, bijanye n'inkino, eka mu buryo bwose mu mpande zose, kubera ubumenyi twaburonkejwe, ibikoresho twabironkejwe. Naco gituma jewe kubganje numva nta majambo mfise yo gushima. Ico novuga ko noshima mu buryo noshima mvuze ati Imana impe inkomezi ububasha bwo gukora neza ku rugero rukwiranye n'ibikoresho n'ubumenyi nakuye ngaha. Kumbure ivyo ibikorwa nzokora Imana yashoboje nivyo bizobereka ko ndanezerewe. hari igihe nyene umuntu anezerwa kwinshi, hari umuntu anezerwa akarira, undi ananezerwa cyane agatwenga. Nari kurira mugabo nyene atemba aja mu nda sibobonye. Rero ndaryohewe cyane kubera icambere naronkejwe ubumenyi. Hari ibintu naronkerejwe ngaha ntari bwigere menya mu buzima bwanje bw'uyu mwuga.
rero ndabashimiye cyane kuko mwaragize akigoro ko kuvuga muti turafise umukozi hariya ibuhumuza mugabo turabona ko hari kitagenda neza reka dufashanye hanyuma muravuga muti ingo tubaho ubumenyi rero iki ni ikintu ciza cyane nico kintu c'imwenzi cyambere navuga nti ndabashimiye kuba mwarashimwa BMBC TV yaraciyumviriyeko kuko iyo uburongozi bubyimvira bwari kuvuga buti reka turabe abo ngaha tubaha inyigisho hanyuma tubarungike mugabo bavuze bati reka turabe bariya nyene baze tubongerereze ubumenyi rero ico ni cambere nshima cyane ikindi cya kabiri mwaravuze muti umengo ntivyoba byiza amakuru yose ntitwaronka neza naho bafise ubumenyi rero mwavuze muti reka duherekeze n'ibikoresho iki kintu ni ikintu gikuru cyane ni ikintu cya mbere ni ikintu gikomeye hajya kenshi umuntu aramenya araronka ingene yokora mugabo n'uburyo abufise mugabo ugasanga ibikoresho ntagira nukuri nagira mbira abantu n'ukuri iki kintu ni ikintu cya mbere mu nyimba bya mbere bibaho mu bintu bituma umukozi akora yisanzuye yego nivyo turavuga ngo mu agafaranga uburyo mugabo nimba ari ikintu gituma umukozi akora yisanzuye ni kuba afise ibikoresho rero ndabashimiye kuri iki cyane gose cyampamagarira rero abantu bose bakurikira BMBC TV abari hanze y'igihugu ariko kandi cyane kandi n'indongozi cyane zo muri Buhumuza nagira ndabahamagarire mwese twitege muri no minsi turafise ibikoresho bikwiye twabironse bitandukanye nibaza ko mubibona hano ibikoresho bitandukanye bizoduha ubushobozi bwo gushikana kure intara ya Buhumuza ibiyigize haba bijanye n'ubutunzi imico n'akaranga bijanye n'inkino eka mu buryo bwose mu mpande zose kubera ubumenyi twaburonkejwe ibikoresho twabironkejwe naco gituma jewe kubganje numva nta majambo mfise yo gushima ico novuga umuntu noshima mu buryo noshima mvuze ati Imana impe inkomezi ububasha bwo gukora neza ku rugero rukwiranye n'ibikoresho n'ubumenyi nakuye ngaha kumbure ivyo ibikorwa nzokora Imana yashoboje nivyo bizobereka ko ndabashimira kuri iki gikorwa mwandonkeje murakoze cyane Imana ihezagire BMBC ibahe courage ndabateye intege uburongozi bwa BMBC Group. Umuyobozi wa BMBC TV Epimake Buterere niko bitungwa avuga ko izo nyigisho zizotuma ico kimenyesha makuru kija ku rugero rwisumbuye mu gushikiriza makuru avuga kandi ko ico kimenyesha makuru kizokwibanda cyane mu gushikiriza amakuru ava mu bice vy'igihugu aho ibimenyesha makuru bitandukanye bidakunda gushika. Murakoze ahimbawe cyane nuno mwanya wo gusozera inyigisho twari tumazemo iyinga ryose turiko turiga ibitari bike mu minsi itari myinshi mbere sikera ni mu ndwiheze twari twababwiye yuko mwarabonye ko twaronse ibikoresho twashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC Group yadusavye yuko twabikoresha ico bigenewe tukabibyaza umwimbu natwe nyene turavyemera yuko tuzobikoresha n'umwete n'ingoga zose dushobora kuronka kugira ngo tugwize amakuru y'akanovera amakuru afasha abatwumviriza kuronka bishasha kuronka amakuru nyene abafasha mu buzima bwa misi yose kumenya ngene aho babaye mu gihugu n'ibintu byifashe akabafasha no gufata ingingo zo kwiteza imbere none rero turahimbawe kuko inyuma y'ibikoresho twaronse murabona ko tuticaye twaciye tunyarutsa kugira ngo ivyo bikoresho ntivyicare tubanze twige dushimikiye cyane ku bikoresho bishasha mwemwe bitari bimenyerewe twebwe tutari bwakoreshe kugira ngo twese dushobore kubikoresha baba abakorera ngaha ku cicaro gikuru twebwe dukorera ngaha ku cicaro gikuru n'aba bagenzi bacu mubona bakorera mu ntara zo hagati mu gihugu ni ukuvuga intara za ruguru Gitega Burunga Butanyerera Buhumuza kugira ngo twese tumenye gukoresha ibyo bikoresho nivyo tubatumye hanyuma ikindi mwabonye turabahaye ibikoresho bishasha
ico twiteze nuko ubwa mbere babikoresha neza, bikoresha ico vyagenewe, bakaduha amakuru menshi. Ica kabiri ni kubibungabunga kuko kugira biboneke usanga nyene n'umutahe kandi umuntu wese ubutunzi Imana yaduhaye, ubutunzi sosiyete iba yaduhaye, bisaba ko tubikoresha neza. Hanyuma natwe ico tubemereye nk'ubuyobozi ni ukubaguma hafi. Ivyo kwiga ntibihezwa, tuzobandanya twige n'ibindi. Hariho ibindi bisata canke ubundi bumenyi dukeneye kugira ngo tube televiziyo y'akarorero itanga amakuru ku rugero novuga mpuzamakungu, kandi niyo turiko turaja. Turafise imigambi myinshi, aba bakorera ruguru turafise intumbero turiko turakorerako, imigambi yo kubashigikira kugira ngo bashobore kwegeranya amakuru mu buryo novuga butabavuna. Rero turafise iyo migambi, nico gituma twifuza yuko ikinyamakuru cacu kiduga kikaba ikinyamakuru c'akarorero, kikaba ikinyamakuru gikuze nyene gikora izindi televiziyo zikuze zimaze gushika ku rugero novuga bwo kwizerwa n'ababa bakurikirana ibiganiro. Rero ndabashimiye cyane mwese, ndashimiye cyane ku buryo bwihariye bano bene wacu n'abashiki bacu bavuye ruguru, bagize akakigoro bakaza tukamarana iminsi, kandi ukabona yuko ata n'umwe yaje gufina, ukabona ko umwe wese yaje afise umwete, ukabona ko inyigisho azikurikirana n'urukundo. Bamwe nabo baraterereye muri ibi vyigwa, akagira ico yunganiye abandi. Rero turabashimiye cyane kuri aka kigoro bagize no ku mutima twababonanye wo gukunda ivyigwa. Tuje mu gisata c'indero, aho kugira ntihazogira umunyeshuri n'umwe yicara hasi muri umwaka w'ishuri ugiye gutangura w'ibihumbi 2026 ushira w'ibihumbi 2027. Musitanteri wa komine Rumonge mu ntara ya Burunga amenyesha ko muri iyo komine arongoye intebe z'ivyuma zirenga ibihumbi 2 ziriko zirasubirwamwo, nayo ngo biciye mu mugambi wa leta wuko muri umwaka w'ishuri nyene ugiye gutangura ata munyeshuri yo kwicara hasi intebe 1670 kuzirenga ibihumbi 5 zitegekanijwe ziramaze gukogwa. Uwo mugambi wa leta uri kurashirwa mu ngiro no muri komine ya Nyanza yo muri yo ntara nyene, nkuko vyemezwa na musitanteri w'iyo komine Diomede Dusengimana. Abanyeshuri ngo bagiye kuja baricara ari 3 mu gihe bahora bicara ari 4 canke 5 ku ntebe imwe. Diomede Dusengimana avuga ko iyo komine ikeneye intebe 1014 kugira ngo abanyeshuri bashobore kwicara ku ntebe ari 2 ariko bamaze kuronka intebe 5000 gusa. Naho igitigiri c'izo ntebe kitarakwira, uwarongoye komine Nyanza arashimira cyane leta yabaronkeje imiliyoni zababa 600 n'ibiti vyo kubaza vyatumye baronka izo ntebe. Turiko turarangiza amakuru yacu yo kuri wa 22 Myandagaro, ariko imbere yuko tuja ku nkuru yo gusozera no makuru yacu, reka tumanze twumvirize ibimenyeshejwe. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC
Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba engineer b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Kuri wa 22 Myandagaro umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yahaye ikiganiro abamenyesha makuru aho yishuye ku bibazo biraba umugambwe n'igihugu. Ico kiganiro cabereye ku kibuga ca Nkurunziza Peace Park Complex kiri Igisenyi Imakamba ni mu ntara ya Burunga. Muri ico kiganiro Reveriano Ndikuriyo yagize icyo ashikiriza ku vyerekeye abarundi bagenda ku bwinshi mu mahanga, akemeza ko igihambaye ari uko bagenda bibuka iyo bavuye. Tena kwanda kubwira kurondera ubuzi hanze burya singorane. Abarundi bamenye kwibana. Turi miliyoni zirenga 13. Duhari kilometero kwadrate n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrate mu gihugu. None bugi kilometero kwadrate kimwe cyo tunga abantu amajana 5. Tugiye mu biharuro bisanzwe basi. Mu kilometero kwadrate imetero igihumbi ku gihumbi. Woshiramo abantu amajana 5 bakabaho umwaka wose. Tuje mu bintu tekinike tudapana kuza turagira ibishobisho ngo abantu bagiye Dubai, ngo abantu bari South Africa, abantu muri Zambia, bari muri Malawi. Rero iyo babishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze nta ngorane ziba zirimo. Nuko bamwe bagenda badafise n'ubushobozi ushobora kubatunga hanze. Mugajewe n'ubu ndemeza yuko atabana amajana 5 wo ku kilometero kwadrato hanyuma ngo ashobore kubaho neza. Ico gituma hamwe ico gitwa dusimiriza abantu mu vy'indero tuzane ivyigwa bituma abanyagihugu ahari hose aba mu Burundi no hanze ashobora gukora akazi, hanyuma amahera yinjiye dufise umuriyoni ndagobana kwa karorero tuba dufise miliyoni 3 hanze y'igihugu. Umwe wese ahembwa amadolari amajana 3 dufate makeyi, hanyuma akinjira idolari ijana runkira mu muryango cyangwa kuri konti iwe mu Burundi hagiye ibihumbi 3. Tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu ku makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho. Kugira tubeho neza dufise igitoro, dufise umwavu, dufise imiti, dufise ibintu ibihumbi miliyoni 100 z'amadolari zirakwiye ku kwezi. Nico gituma ugiye hanze ubishoboye genda guhakarorero kuko ndamaze kugendera ibihugu bitari bike. Emirates nayigendeye, Qatar nayigendeye, Saudi nayigendeye, Oman nayigendeye, Bahrain nayigendeye, Kuwait naragiyeyo. Hajya hose hari ubwo buzi n'ahandi. Ibihugu nka Thailand, ibihugu nka Philippines ni ibihugu bifise abakozi benshi muri bihugu by'Abarabu. Leta yarashizeho kuko bo bagiye bafise indangamutima zo muhira bakoresha ngira ngo icya gatatu cy'amafaranga yose baronka baheruka mu gihugu. Niho ibihugu bironkera n'amafaranga mva makungu. Natwe rero igikomeye suko baje hanze. Igikomeye nuko bagiye hanze bomye yubavuye gusa bakamenya abo basize cyangwa imigambi bakorera mu gihugu. Umuntu ashaka kugenda hanze agakora n'umugambi wo mu gihugu ugasanga ariko yunguka habiri. Hari akarondera umutahe ino akagira investissement. Urumva rero ibintu byiza cyane. Jewe sinvuga nti abantu bareke kuja hanze mugabo gusa bogenda bashika bakora bateguwe. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yagize kandi icavuze ku masanganya y'umuriro aguma yibonekeza hirya no hino mu gihugu aho amasoko atari make amaze gusha n'ubunyene ni mu mwumvirize. Imiriro
je nabajije hose ejo umuriro w'ibujumbura wadutse hagati ya saa 12:30 na saa 1 umengo misoko batubwiye ko haremaze bari baje kugurura hamaze kwinjira umuntu umwe muga muri iyo shop y'uwo muntu si umuriro wandurutse na karorero tubajije ingozi kioske yavuze twarabajije nyine vyagenze ni mu kioske turabaza hari prise ya rigide yari oya ejo twabajije mbega iyo kioske iyo shop yatse mu muriro vyari mwiki bati n'umuntu yadanaza ibintu mu Cibitoki twarabajije mbega iyo shop indani yatangwe kwaka igaturira izindi vyagenze gute batubwiye kwijabe ntibatubwiye ngere vyagenze n'ahandi nibaza yuko ari ukwitonda kuko ubukozi bw'ikibi canke ibi isanganya nshobora tuvuga ngo ku munsi umwe umwanya muto n'ucuvuga ngo vyagenze uko nico gituma ntubeshera regidezo kubera nk'ingozi bavuze bati nta n'urusinga rwari muri kioske na karorero ibujumbura bashaka kuvuga bati hariyo amafrigo aho vyandurukiye ntituzi yuko habaye kurusirikwe ivyo n'ucugenda ukabivuga uko mu Cibitoki nibaza yuko matohoza hoho yaratanguye kubera uwo muntu yari muri iyo kioske yari yashitseho hanyuma arasohoka rugara acaragenda mbere wamubonye haheze imisi umva hose n'amatohoza reka rero tubireke tubandanye dukurikirana we wavuze ngo abapolisi ni beshi none umupolisi wacha kurara muri iyo shop y'umuntu bimbonera kure woca wugura ama shop yose ngo murira kure zinjire zijyameyo ngo zicungane n'uwo muriro reka ni gikorwa kirekire uravye nyene bigenda nta muntu yosiga yugura ibutike yiwe ngo umwe wese naje kuraba ngo niyabona umwotsi ngo adyamana amacupa y'amazi n'idumu ngo ashazimya oya reka tubihe umwanya dukurikirane burya turotera dutore ivyo ari byo amakuru twabateguriye yo kuri uno munsi agarukiye hano reka ndabaha isango ryo mu makuru yaho ubutaha